bene data basubiremo Satani arazi yuko ari ibyaha mwahinyuye mutagikora, ariko uyu munsi yaje kubakoresha ibyaha byo mu mpisho. Ubusambanyi bugaragara arazi ko atabwo wokora we wamaze kwihana, ariko uyu munsi abantu benshi bitwa basambanye imbere y'Imana, atamugabo baryamanye atamugore baryamanye, ugasanga umukobwa cyangwa umugore ku munsi asambanije abagabo barenga 100 cyangwa barenga 1000 kubera inyambaro yambaye, amabere yiwe agendera hejuru, intege zigendera hejuru, amataka agendera hejuru. Mbega ayo matako werekana, iyaba waruzi ko uyu mubiri uzobora, iyaba waruzi ko ari gishato gifutse wewe, iyaba waruzi ko ari nkigoti wambaye, iyaba waruzi ko ari ivu wambaye, izo ntege wozifutse kandi ukazinyegeza. Ntivyari bikwiye ko umugore agenda yerekana amatako, agenda yerekana ibihimba vyiwe vyibanga, agenda yerekana amabere, agenda yerekana intugu, ukwaha n'ibindi. Ntivyari bikwiye ko abantu b'Imana bagenda barakora ivyo, ariko uyu munsi nivyo bakora, nivyo biberemo. Kera na kera kare na kare umurundi kazi yarambara akikwiza, akambara kabegwa, ariko uyu munsi abantu basigaye bagenda gusa ngo niryo terambere. Namwe nimurabe kubera mwashavuje Imana, kubera twagomeye Imana, uyu munsi nimurabe inzara ija kumara abantu, ibiza bija kutumara, impfu ni nyinshi, n'ibindi biri nyuma. Ni muvyitege, nimutaza ngo duhinduke, inzara ikiza n'inkota nkuko vyahanuwe, nkuko ijambo ry'Imana ryabivuze, biratuziye kandi bizotubako. Nta n'urudome nta nakanyuguti nta kizohinduka, uko abana aho guhinduka twabaye ibikoko, aho guhinduka nabo gukunda kuri ivyo tubonye ivyo byose, aho guhinduka n'ukugwana no guciranira imanza, aho guhinduka n'ugutirana udukokora mu bikorwa vy'Imana, aho guhinduka n'ukugwanya bariko barakorera Imana neza, aho guhinduka n'ubwicanyi. Imana idufashe idutabare. Igihugu cy'u Burundi cyashize Imana imbere, ariko simbona ko turiko dukora ivyo Imana igomba, duhahaza abandi, harakarenganyo. Imana idufashe. Ubu umuntu kugira aronke ikintu babanza kuraba izuru, bakaraba ubwoko, bakaraba iyava, bakaraba umugambwe, bakaraba n'intara, ariko Imana si kwikora. Bene data ndabibabwiye, Imana si kwikora. Ni naco gituma tudahindutse barundi kazi, bene data dusanga urugendo ruja mwijuru, tudahevye ibi byose, tudahindutse, Imana yo nticokogwa, kandi icubahiro cayo nta na rimwe yigeze yemera ko izogehebera umwana w'umuntu. Nimba icivugo cy'igihugu kivuga ngo Imana umwami uburundi, cyangwa Imana umwami abagabo, mumenye neza yuko nimba Imana ariyo iri hejuru ya byose, itegetswe kwihesha icubahiro mu gihugu cayo. Ivyo mubimenye. Imana ko twaryatuye tukarivuga ko twashize imbere, hama tusha dukora ivyo kugabitanya, mwitege kuko hagwiriye ivyaha niho hagwira n'ibihano. Ibihano barundi mu vyitege, emera dusonze, emera dukubitike. Ariko nabwire umugorotsi we yumviye ntazobura ivyarya n'uruvyaro rwo ntiruzigera rusegerereza. Mugabanze kumvira abanyabyaha mugiye gupfa, mutumuke nk'ifu y'imijira. Abariko murica munigira abana mu menshi, mubibone bibahitane. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Yesu Kristo nashimwe, Yesu Kristo nahimbazwe. Bene data dusangira urugendo ruja mwijuru, none rero ni mwene so dusangira urugendo ruja mwijuru wo mwishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo, umutanga w'ubugingo bw'amahoro n'umunezero bw'ibihe bitazoshira, ryinjirira mu masengero ya Pentecote. Nkuko musanzwe mugira ngo mumaze kumenyera ino mvugo, kandi nkuko gome musanzwe mubimenyereye mu biganiro bitari bike, gome dukunze kubashikiriza kuyino shene ijwi ry'usemerera. None rero nongere kugirirwa ubuntu n'Imana bwo kongera kugaruka kugira ngo dusangire ano majambo y'Imana kuri uyu munsi. Yesu Kristo abahezagire cyane. None rero imbere yuko mbandanya, gome nagomba tubanze dusenge. Uhoraho mwami Data wa twese ubyagiye mu ijuru, so mwami w'abami Yesu Kristo, uragahezagirwa hukuru wera, uragaheza kuri uhambaye, uragahezagirwa Mana ishobora byose, wowe waremye isi n'ijuru, ukarema ibiboneka n'ibitaboneka, udukunda kanuka twitwararika ijoro n'umurango. Nushimwe kuko Imana ibikwiye kandi bibereye, iyo uvuze biraba kandi bitegetse birakoreka. Ijambo ryawe rifite ubushobozi n'ububasha kuko byatumye isi ibaho, rituma ibintu byose ibyo tubona n'ibyo tutabona bibaho. Mu izina ry'umwana w'umukundwa Yesu Kristo Umunyazareti yapfuye akazuka. None rero Data wera, Data uhambaye, Data nyene imbabazi,
nciye bugufi imbere y'inyonga zawe, ndakwinginze mwamubane nanje muri kano kanya, ndakwinginze ubanze ungirire imbabazi maraso Yesu Kristo anyeze kandi ambere umwambara ntunganye. Mana uzoba ukoze ibisigaye nyakubahwa, nce mboneka imbere yawe nemewe nawe, kandi Mana ntabari jewe ariko habe wewe mwami. Ugaragare umanuke wivugire nyene icubahiro, jewe mbi ibikoresho cawe nyene imbabazi nyinshi, ntavyo mfise nta nivyo noshobora kubwira abantu bawe, ariko we nyakubahwa nyene icubahiro cose, we nufise amajambo yose y'ubugingo budashira, ngwino wigisha abantu bawe nyene imbabazi nyinshi. Ubushobozi bwawe bane nanje kandi bube muri jewe, muhemu wawe yera ashishikare kuza gusigura no gusobanura ubwoko bwawe. Mana uzoba ukoze, ubishimwe kandi uri gushimwe n'icubahiro, ukuri Imana ibikwiye kandi bibereye. Gusavye muri bike ariko nzi kumpa muri vyinshi, mu izina ry'umwana we mukuru wa Yesu Kristo, mutanga ubugingo bw'amahoro n'umunezero bw'ibihe bitazoshira. Amen. None rero bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Egome nkuko nari nabibabwiye, ndongeye kugirirwa ubuntu n'Imana bwo kongera kugaruka. Murabizi neza yuko si misi yose egome, ariko iyo Imana itugiriye ubuntu, Yesu Kristo akatugirira imbabazi, akatwemerera kuza imbere y'ubwoko bwiwe, imbere y'ishengero ryiwe, niho duheza tukagira ico tushikirije. Yesu nabahezagire. None rero tudatebeje, dusangire amajambo y'Imana uyu munsi. Numva twovugana ko tunyarukire mu gitabo c'umuvugishwa n'Imana Yeremiya, igice ca 35. turasoma ayo majambo yose y'ico gice ca 35. Rero ntatebeje, ego mena agomba nego dutangure. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Imana ikuri icitegerezo ku barekabu. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye kuhoraho mu gihe ca Yehoyakimu mwene Yoseya umwami w'Ubuyuda, riti genda kuba inzu ya Rekabu, uvugane nabo, ubinjize mu ngoro y'Uhoraho, ubashikane muri kimwe mu vyumba vyubatswe kuri yo, ubahe vino banywe. Nuko njana Yazaniya mwene Yeremiya wahabaziniya nabo bavukana n'abana biwe bose n'ab'inzu ya Rekabu bose, binjiza mu ngoro y'Uhoraho mu cumba ca bene Hanani wa Igidariya umuntu w'Imana, gihereranye n'icumba c'abaganwa cari hejuru y'icumba ca Mayaseya mwene Shalumu mushibamyi wo ku muryango. Ntereka imibindi yuzuye vino bo n'amakarabo imbere y'ab'inzu ya Rekabu. Ndababwira nti ngiyo vino nimunywe. Nabo baravuga bati nta vino tunywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yatwihanikirije ati ntimuze mwigere munywa vino mwebwe canke abana banyu, canke ngo muze mwigere mwubaka inzu, canke ngo murime, canke ngo mutere uruzabibu, canke ngo hagire uzogwitirirwa, atari kw'imisi muzomara yose muze mube mu mahema, kugira ngo mubone kuramba mu gihugu mubamwo. Kandi twumviye Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza mu vyo yatuziririje vyose, kutanywa vino imisi tuzomara yose, twebwe n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu, no kutubaka amazu no kuba yo kubamwo, no kutagira uruzabibu canke itongo canke imbuto zo gutera. Ariko twibereye mu mahema twumvira iragi rya vyose Yonadabu sogokuruza yadusigaranye. Maze rero Nebukadineza umwami w'i Babuloni ateye iki gihugu, turavugana tuti ngo tuje i Yerusalemu duhunge ingabo z'Abakarudaya, duhunge n'ingabo z'Abasiriya, niko kuba i Yerusalemu. Maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya rituku ni kuhoraho nyene ingabo agize niwe Mana y'Abisirayeli, ati genda ubarire abagabo b'Ubuyuda n'aba Yerusalemu uti mbega ntimworuha mwemera indero yanje
mwumvire amajambo yanje, ni jewe Uhoraho mbibajije. Amajambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yihanikirije abana biwe ngo ntibanywe vino barayashitsa no gushitsa kuri uyu munsi ntayo banywa, kuko bumviye iragi rya sekuruza. Ariko jeho navuganye namwe nama nzindurwa no kubabarira namwe ntimwanyumvira, kandi nabatumye ko abasavyi banje bose abo navugisha nama nzindurwa no kubatuma ntendane mugaruke umuntu wese ave mu nzira yiwe mbi, mutunganye ibikorwa byanyu, mwoye gukurikira izindi mana ngo muzigendanire, niho muzobona kwibera mu gihugu nabahaye mwe n'abasokuruza. Ariko ntimwateze ugutwi canke ngo munyumvire. Bene Yonadabu wa Rekabu barashikije iragi rya sekuruza yabasigaranye, ariko ubu bwoko bwo ntibwanyumviye. Nuko rero uku niko mvuze jewe Uhoraho, Imana nyen'ingabo, Imana y'Abisirayeli, ntenzozana ku Bayuda no kubaba i Yerusalemu bose ibyago byose nabageneye, kuko nababuriye banka kumva, ndabahamagara banka kwitaba. Nuko Yeremiya abarira ab'inzu ya Rekabu atuku niko Uhoraho nyen'ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, ati ko mwumviye iragi rya sogokuruza Yonadabu, mukitondera amabwirizwa yiwe yose, mukagenza nk'uko yababariye muri byose. Nuko rero uku niko Uhoraho nyen'ingabo agize, niwe Mana y'Abisirayeli, ati Yonadabu mwene Rekabu ntazokwigera abura uwo kuzokwama ahagarara imbere yanje gushitsa ibihe byose. Yesu nashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Bene data dusangiye urugendo ruja mu ijuru. None rero bene data, na ya majambo yawo muri kino gice ca 35 twumvise ngo Imana ikura icitegererezo ku Barekabu. Yesu nabahezagire. Aba bantu muravyumva yuko wari umuryango wari ufise amategeko, nkuko buri rugo rwose, buri muryango canke buri gihugu usanga gifise amategeko kigenderako. Yesu nabahezagire. Burya bene data, buri rugo rwose canke buri muryango ubufise egome ivyo ugenderako bivanye egome n'abawubamwo. Yesu nabahezagire, kuko murabizi urugo ntigubakwa cyo kimwe n'urundi, habe namba abantu bose bivanye nuko baba babayeho bafise ukuntu bitunganya. Aba rero nabo bari bafise ukuntu bari bitunganije. Yesu Kristo aduhana umugisha kandi yongera dutabare. Aha murumva aba bantu harimwo ibintu bari baragize iki, bari barabujijwe. Yesu nabahezagire. Icambere bari barabujijwe kuri mu ruzabibu, barabuzwa kugira iki, kunwa vino. Icya gatatu barabuzwa no kubaka, bari bagenewe ko bazoba mu mahema. Yesu nabahezagire. Ivyo bintu rero egome uko ari bitatu baraheza barabikurikiza kurunganwe rwabo ko rwagiye rugira iki, rwagiye rukurikizwa. Aha rero Uhoraho atuma Yeremiya suka atarazi iby'aba bantu, suka atarazi no mu mitima yabo yuko iyo vino badashobora kugira iki, kuyinwa, kuko yarazi yuko aba bantu ingingo bafashe ko egome ari ingingo ikomeye cyane. Yesu nabahezagire. None rero egome uyu munsi Imana iragomba ko dukura natwe icitegererezo kuri aba bantu. Yesu nabahezagire. Bene data, nagira ndababwire uyu munsi aho tugeze, ishengero rya none, abakristo ba kino gihe turafise ibindi vyitegerezo turiko turaraba. Nukuri bene data, burya icitegerezo twari kuraba yari Kristo, tukumvira mpwemu yera ivyo ariko aratubwira, kuko yego uyu umuntu atari kararongorwa na mpwemu yera hari ibindi bimurongora. Yesu nabahezagire. Rero aba bantu bo barumviye iragi basigiwe egome na basekuru babo, basekuruza babo, bararyumvira kandi bararyubahiriza. Ariko uyu munsi abantu b'Imana natwe ntituriko turaruha twumvira Imana. Yesu nabahezagire. Aha hantu muhumvirize harakomeye cyane. Imana yatumye Yeremiya ati genda Yeremiya, aba bantu ubatereke vino. Kandi Yeremiya yari umukozi w'Imana, yari umuvugishwa n'Imana, ndetse
yaranakomeye. Yesu nabahezagire. Imana iramutuma ati genda ubabwire ubatereke imibindi ya vino, kandi ntuyibahera ahantu hasanzwe, uyibahere hehe? Kimwe mu vyumba biri mu rusengero. Yesu nabahezagire. Nagira ndababaze, uyu munsi nabangana gute abarongozi babo bo batereka ibintu birimwo ubumara canke vyica canke bihumanye bakabirya? Mbega ivy'abantu barya, ivy'abantu banywa uyu munsi ndetse bambara bihumanya, abarongozi babona canke kubera babonye nabo nyene babinwa canke bakavyambara, abantu bangana gute? Aho hantu hibaze, nanje ndahibaze. Yesu nabahezagire. Aha hari impamvu uyu muryango wari waragezwe kutanwa no kutarya bino bintu. Yesu nabahezagire. Rero hari ikintu aba bantu bakoze gikomeye. Ntibaravye ngo iri jambo ryatumwe gome umukozi w'Imana Yeremiya ngo kandi ngo ni jambo ryavuye kuhoraho. Aha hantu haragaragaza ikintu gikomeye cy'ubutwari bakoze. Bavuze ati Yeremiya, twebwe nitukangwa ngo ni kubera uri umukozi w'Imana, twebwe nidukangwa ni kubera ubiduhereye mu rusengero, twebwe icyo twararahiye ntitwirahuruza, ari ugupfa turavyemeye, ari ugukira turavyemeye. Yesu nabahezagire. Muri make nico aya majambo bamwishuye agaragaza ati mugenzi, nitwigeze twebwe tunwa bino bintu. Yesu nabahezagire. Twebwe ntitwigeze ibi bintu duca kubiri n'isezerano rya bavyeyi bacu, rya basokuru n'abasokuruza bacu. Yesu nadutabare kandi aduhane umugisha. Ariko uyu munsi bene data, reka ndababaze, none ko hari ivyo turiko turabwirwa, turiko turabarirwa bihumanya, vyatumye ishengero ry'umwami risubira inyuma, uyu munsi mbega wowe nanje ubwo ntituriko turabinwa, ubwo ntituriko turabirya kubera tubona bo hejuru nabo nyene babirya bakabinwa? Yesu adufashe kandi adutabare. Aba benere kabo bobo bene data, ngenda babwire, barafashe ingingo ya kigabo, bafata ingingo ntasubirwako, ingingo yo kutirahuruza no kutivuguruza. Abantu uyu munsi bariko barirahuruza, bagasubira mu busambanyi, bagasubira kunywa inzoga, bagasubira mu vyaha, bagasubira kugendeza amabere hejuru, bagasubira kwambara ibidede, bagasubira kwambara ibiyeye, bagasubira kwambara ibibangiri, bagasubira mu nyambaro ziteye isoni kandi arivyo bari baravuyemwo, bagasubira gusiga imishatsi no kudefiriza imishatsi kandi ivyo bari barabitaye nk'akanuka. Uyu munsi bariko bambara amapataro, bamwe ndetse bakayambara baryamye ngo kubera batinya abantu, ariko ntibibaze yuko Imana ibabona. Abandi bakayambara munsi y'ibitenge cyangwa munsi y'amavutano, bakagenda no ku ruhimbi rw'umwami, bakagenda bakaririmba, bagenda hera bakakora ibikorwa bimwe n'ibindi, kandi bambaye amapataro, bambaye ibizira, bayambaye munsi y'izindi mpuzu. Bangana gute? Yesu adufashe kandi adutabare. Uyu munsi abantu bariko bakora ibikorwa by'Imana, barasambanye, barakoze ibindi byaha bitandukanye, barishe, bamwe bagenderamwo utugegene, abandi bagenderamwo inyuzi, abandi ibitereko baravyubitse. Bangana gute? Abariko bakora ibikorwa by'Imana bagendera mu busambanyi butandukanye, ivyipfuzo byabamaze. Bangana gute? Imana idutabare. Yesu adutabare bene data. Ariko ababo bavuze ati twebwe ntidushobora, haleluya, ntidushobora kwirahuruza. Yesu nabahezagire. Anya hari ivyo bari barihanikirijwe, ntibigeze babirengako. Ariko abantu b'Imana uyu munsi hari ivyo twihanikirijwe, turiko turabirengako, turiko turabireka, tukagenda twikora ivyo tugize iki, ivyo twigombeye. Yesu adufashe adutabare. Bene data, haheze imyaka myinshi gome Imana isemerera mu gihugu cy'u Burundi, isemerera ngo abantu bihane, ituma abakozi gome abantu ngo bahebe ibyaha, ibituma abakozi abantu ngo bisubireko. Ariko uyu munsi Imana idutabare. Abantu uyu munsi bageze ahantu gome bidibamiye gusa, ntibariko barabona n'ibihe turimwo, ntibariko barabona uko biriko biragenda. Reka ndababwiza ukuri, turiko turinjira mu gihe kigoye, aho abantu bagiye kwipfuza Imana batari bunaronke n'ukuntu bayirondera. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Abantu baridibamiye, abantu tuvuga ngo twamenye Imana, abantu twebwe nyene aritwe twoririye Imana, tukarira imbere y'Imana, tukayitakambira ikaduha kugororoka, Imana igaheza ikisubirako, ibihano yatugereye igaheza ikabireka. Ahubwo uyu munsi ndiko turiko twongeza akariro
byayo kugira ngo ivyo bihano bidushikeko. Yesu adufashe kandi adutabare. Turaja gushika ahantu Imana yavuze ngo ivyo nabageneye byose nzobibashitsako, ibihano nabageneye nzobibashitsako. Ivyo rero mwene data wumve ko ari jewe na turiko turabwirwa, umurundi kazahuri wumve ko ari jewe na turiko turabwirwa, mwene data ahuri wumve ko twe turiko turabwirwa, mupantekoti ahuri ni jewe na turiko turabwirwa, kuko nitwe Imana yari yariyeretse kurusha abandi, iduhishurira amabanga yose, naco tutamenye, naco tutabwiwe, nico tutaronse. Ukuri twarakubwiwe, ukuri twarakumenyeshejwe, naho uyu munsi Satani yinjiye mu ishengero ry'Imana akinjiza inyigisho zipfuye, akinjiza ibinyoma, abasataniste bakinjira bagashika nahera ibintu bikononekara, gushika aho n'ivyera vy'Imana bihinduka, bakabihindura bakabiterera imbwa. Imana idutabare, Imana idutabare bene data. Ariko nagenda babwire uko abantu bagenda bakora ivyaha, uko ivyaha bigwira niko n'ibihano bigwira. Muze musome muri Bibiliya uko Abisirayeli bata Imana nayo niko yabagomorera kabasi, bakabica rimwe hamwe bakaja mu kinyago, ahandi ikabatera gatikizo bagatikira. Imana idutabare bene data. Ivyaha bizana ivyago, muze musome murabe, ivyaha bizana ivyago, bizana inkota, bizana inzara, bizana n'ikiza. Imana idufashe kandi dutabare cyane. Egome tumaze igihe turi egome mu gihugu, novuga nti ibintu bitoroshe. Abantu uyu munsi kugira ngo umuntu yiyunguruze, murabizi bimaze igihe kitari gito bigoranye. Ariko none nuko abantu batasenze, none ko twasenze amasengesho abarundi dusenga yagiye he? None Imana irayumva canke ntiyumva? Yesu nadufashe ko ibintu tuguma dukoma induru, Imana dutabare, ibintu vyazimvye, ibintu vyabaye nabi. Ubu rero bigiye no kuba nabi kurusha. Imana idufashe kandi dutabare, bigiye kuba nabi no kurusha. Imana idufashe kandi dutabare cyane. Iyaba twara abandi, iyaba twara abanyabwenge, twogize ubwenge nk'ubwa Ninewe bagize, bagaca bamaze kumva ko Ninewe kizosamurwa mu minsi 40, baciye bafata umwanya baragira iki, barari imbere y'Imana, barari imbere y'Imana ngo bambara amagunira guhera ko hejuru gushika kuwo hasi, mbere ngo n'igitungwa c'igitungano bacambika igunira, bararira Imana, hanyuma Imana ireka kubashitsako ivyago yari yabageneye. None rero Uhoraho egome yatumye Yeremiya kuja gukura icitegerezo kuri abenere kabo, kuko we yarazi ingingo bafashe. Uhoraho yarayobewe ngo yarayobewe yuko bino bintu batabinwoya, yarabizi yuko badashobora kubinwa. Ariko uyu munsi ivyo abantu bariko bararya, ivyo abantu bariko baranywa bihumanya bingana gute? Yesu adufashe, Yesu adutabare cyane. Abantu uyu munsi mwase kuvirira za Furusana, za Marti, za Grenadine, reka ndayivuge ko iyoyo iri no muziteye n'akaga, kuko abantu bayinwa bitwaje byinshi. Yesu adufashe, adutabare cyane. Ezi za Eporo, ezi za Nde, Egome, za Energy n'ibindi abantu bariko baranwa. Imana ya bene data, iki gihugu c'Uburundi, abarundi mushake mu vyumve, shake mu naho mushake mu vyumve, bamwe mu vyumve cyangwa mu bifata uko mugomvye nkuko bamwe musanzwe mu bifata, ariko ntituzoreka kuvuga. Nagenda babwire Imana naci tadoye ngaha mu Burundi, yaraduhaye amazi meza. Yesu adufasha dutabare cyane. Iduha amazi tunwa atadutera ingwara, hanyuma iduha isi yimbuka ibitegwa, yimbuka ibifungurwa biryoshe. Kiretse ko n'isi yacu twayanduje kubera kugomba byinshi, uko twakoze ivyaha isi kanka kumera, kubera isi twayanduje ikamenekamwe amaraso menshi ikanka kumera, kubera ubusambanyi n'ivyaha by'ubugunge, abantu bagunga Imana, iki byose ivyaha by'itakataka, abantu basigaye bakora ubusambanyi burebye indenga kamere, isi nayo ikanka kumera kubera ivyaha dukora. Uyu munsi n'isi twarayishe kubera amaproduit chimique twagiye dushiramwo. None uyu munsi rero ivyo byose bigiye kubura, hanyuma rero na bimwe twahora twibaza ngo turira ngo birazimvye bibure, hanyuma rero turabe yuko abantu batazorondera Imana bitagishoboka.
Imana idufashe kandi dutabare. Buryo hageze muri nankana niho abantu bibuka Imana. Iyo umuntu hageze ahantu abona atari bushobore kwikura niho yibuka Imana, ariko mu gihe akidibamye, mu gihe akiyo nk'ubwo acumbisha kumwe, ntiyibuka ko Imana inabaho. Imana idufashe kandi dutabare cyane. Aba bobo barafashe ni ukuvuga ico bari barahawe, ico bari barihanikirije, ntibigeze bagita. Mubandanye aya majambo bari muyakwikira muyasoma, ntaho bigeze batirigana ngo ni kubera ivyo bazaniwe babiteretswe n'uvugishwa n'Imana. Habe namba. Uyu munsi abantu muriko mwanka kumvira Imana kubera ibi bintu muriko murumva, muriko murabwirwa, muhe muiraguma semerera aca ku bakozi b'Imana batandukanye. None ndababaza, none hoho egome n'abavuga ngo twaravangiwe, n'abavuga ngo turi muri babahanuzi bo mu gihe c'iherezo. None ndababaza, none jewe nimba egome vyarangoye na mugenzanje vyamugoye uko, nimba ho nyene vyaramugoye n'ubundi vyamugoye uko, noneho nimba vyaratugoye, ngira ndababaza amahinguriro bapantekoti mu nyumva kandi mu nkurikirana, amahinguriro mufise yiwanyu mwebwe ahingura bino binyobwa nangahe? Nimumbwire ni bangahe mufise amahinguriro akora bino binyobwa? Hoho mwoba muyafise? Mbega ino produit de conservation ituma bibikika, mbega nimwe muyihingura? Murazi yiva mwo ntimuyigura nkuko abandi bayigura? Murazi biyikoze? Murazi ivyikorwamwo? Kubera iki abantu mwibohera kubitagira ikimazi? Yesu adufashe adutabare cyane. Kubera iki abantu muriko muragura ibyo kurya n'ibyo kunwa bitagira ikimazi, ahubwo bigaruka bikabica mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri? Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Ngira ndababwire, ibi bintu byose mubona, Yesu adufashe kandi adutabare cyane, bije muri no myaka yo guhera muri za 2005 kuduga kugeza uyu munsi. Ibi bintu niho byagwira, niho byaba byinshi, kandi murabe kuva bigwiriye navyo byagwije. Ihagwiriye impfu, hagwira ubupfu, hagwira ubusambanyi, hagwira ubwicanyi, hagwira urwanko, hagwira kwikunda. Kubera bino bintu abantu benshi ntibavyumva, ntibanabitahura, ariko iyo turiko turabivuga, bamwe muravuga yuko egome turi babandi bazoza biyitirira abakozi b'Imana, bakaza biyitirira Kristo, mukavuga ko turi babahanuzi bo mu gihe c'iherezo. Ariko nituzocika intege, tuzobabwiza ukuri. Uvyumva vyumve, utavyumva nta kundi. Ariko mumenye neza, ijambo ry'Imana rirabivuze ko mwanse kumva. Yesu abahezage. Ko mwanse kumva ni ku murongo wa 17 ngo nuko rero uko nikoraho uko niko mvuze jewe uhoraho Imana nyene ingabo, Imana y'Abisirayeli, atehe nzozana abayuda no nzozana kubayuda no kubaba i Yerusalemu bose ibyago byose nabageneye, kuko nababuriye banka kumva, nkabahamagara bakanka kwitaba. Izozana ibyago. Uyu munsi abayuda turiko turabwirwa bapantekoti, bandi mwese muri mu yandi madini atandukanye, nitutumvira Imana, ibyago byose Imana yageneye igihugu cy'u Burundi izobishitsa, atana kimwe kivuyemo, atana kimwe gisigaye, kubera yuko twanse kumvira Imana. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Bene data, ikibabaje uyu munsi, aba bantu turiko twita abapagani, ibi bintu ntavyo barya, nta nivyo banwa kuko baramaze no kubihinyura. Mugabo uyu munsi twebwe nivyo turya, nivyo tunwa. Uyu munsi umukizwa atetse adashizemo ikirungo, adashizemo magi, umenga izo ndya zirabishe. Ibi by'iwacu by'ibirimano turima, by'imboga, by'intete, umenga tutafizemo ivyo bintu nivyo babiryosha. Ariko nagira ndababwire, bene data dusangira urugendo ruja mwijuru, ndabibutse ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba. Adamu, icyatumye Adamu atsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi mwitongo ryo muri Edeni, muze musome neza murabe. Ikigeragezo cya mbere cyatumye akora bijya byose, agafatwa n'ubwibone, agafatwa egome, amaze gufatwa n'ubwibone, hanyuma agafatwa n'icubaro cyo kugomba kungana n'Imana. Nagenda babwire, Satani yaciye kuco kurya, kandi uwo ni Adamu wa mbere yatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi.
na Adamu agira kabiri ariwe Kristo Yesu umwana w'Imana nzima mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero bw'ibihe bitazoshira, umunyazareti yapfuye akazuka, umwe yamena amaraso ku musaraba kubera wewe nanje, umwe adukunda, umwe asemerera ijoro n'umurango kugira ngo twe nawe tumwumvire, tumwubahe, twumve ibiriko biravuga kugira ngo umuntu wese yisubiremwo yihane. Uyu nawe nyene nubwo yari umwana w'Imana, Satani ntiyamugeze umutwe. Icambere yaje kumugerageresha yamubwiye ngo kuri umwana w'Imana bwira ayo mabuye acika imitsima. None ga mwene data, twe nawe ko twaje gucungurwa na Kristo akambara umubiri ubora kugira ngo aze gucungura abambaye imibiri ibora, akambara umubiri ugeragezwa usonze unyotegwa kugira ngo aze gucungura abambaye uwo mubiri nyene, akaba ari jewe nawe. None ko nawe yageragejwe n'umugwanizi, kandi Satani ubwiwe nyene yarazi yuko Kristo ariko aragerageza ari Imana ijana kwijana, hajya mwibaza ngo ntabyo yarazi. Satani yarabizi kuko kuva Imana isezeranye mu itongo ryo muri Edeni, ryasezerano yasezeranira kiremwa muntu yuko izorungika umucunguzi. Ni mu gice cyaho ca gatatu egome aho Imana yasezerana isezerano rikomeye cyane ku kiremwa muntu, aho yanashiraho yanerekana urubyaro ruri uburyo bubiri ruba muri iyi si. Yesu adufashe adutabare cyane. Igome ni ku murongo wa 15 bavuga ngo ni gice cya gatatu mwitangura bavuga ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Uzorukomeretsa igitsintsiri. Yesu Kristo adufashe adutabare cyane. Uru rubyaro rw'umugore arigo Yesu Kristo yaciyemwo, arigo Yesu Kristo yaje gucungura. Burya Satani wewe aha yaramenye Imana ikivuga rino jambo, yaciye amenya ubwo nyene ko Imana itazorungika umuntu ahubwo ari izokwambara umubiri ikaza gucungura kiremwa muntu. Aha hose Satani yarabizi, naco gituma yagiye ategura plan ndende kandi ziteye ubwoba kugira ngo agwanye uwo mugambi w'Imana, guhera hagati ya Kaini na Abeli, kuduga kubandanya, kuza no mu gihe cy'umwuzure wo kwa Nowa, kuza no kwa Aburahamu. Isezerano, Imana itanga isezerano, ariko Satani acararigwanya, acaca kurinde, aca kuri Sara acabwira Aburahamu yuko yomuha inshoreke yiwe Hagari kugira ngo azavuke nde Ishimayeli, yitirigwe rya sezerano. Satani umugambi w'Imana abajije kugira iki kuwuyovya, ariko isezerano ry'Imana agenda ababwire bene data, Imana ivuze ibivuze kandi ntiyivuguruza. Yesu adufashe adutabare. Uyu mugambi wagwiye ugiye ugwanywa gushikaho cyagihe Aburahamu asamaye kuri bimwe by'ikimazi, hanyuma bige byose byabaye kuko Satani yarazi uko bica bigenda n'ibihano bizoca bitangwa. Muribuka yuko Imana yaciye ibwira Aburahamu ati kuko zivyo urubyaro rwawe abazokomoka ko bazobinyagana mu gihugu kitari ciwabo. N'imyaka itari mike bamazeyo, ijya myaka yari myinshi cyane, bari mu gihugu kitari ciwabo. Gutindaho Satani agira plan yo gukora ihonyabwoko ritarigera ribaho muri inosi ryo kubana bose b'abahungu bavutse, kugira ngo burya bwoko bw'Abisirayeli, ijya miryango 12 y'abana b'Isirayeli izimanganywe ive mu isi, kugira ngo isezerano ry'Imana ntirize rigira iki, ntirize rishike. Nariko ndabereka yuko Kristo aza mu isi yambaye umubiri w'umwana w'umuntu. Satani yarabizi, ahubwo icyatarazi ntiyarazi iby'urupfu rwiwe, ko mu rupfu rwiwe ariho hari intsinzi. Satani yarazi yuko Yesu apfuye byose bizoba birangiye, ibyo yakoze byose bizoba biheze. Iryo ni ryo banga ryonyene Satani yagize iki, yayobewe, kandi naryo nyene yararimenye ku munota wa nyuma. Kandi Bibiliya bitubwira nuko abantu kenshi dusoma Bibiliya umenga turiko ibitambara, kandi nivyo koko, kuko egome Satani n'umunyamayeri egome yagiye azana inyigisho zitarizo mu bantu b'Imana, bituma abantu Bibiliya batayisobanukirwa. Rero Satani yarahinyuye umugambi w'icungurwa ry'umwana w'umuntu ku kanyuma, igihe muka Pilato aje akabwira Pilato ati uyu muntu namubonye ni umuntu w'Imana, kandi riga yerekwa ngo cyamwaza ngo ryari ryavuye ku Mana. Oya, urya wari umugambi urya wari umugambi Satani agira kore kugira ngo agire iki,
ayovye ntiducungurwe, kuko iyo Yesu atadupfira ngo abambwe hari ibitari kuba. Yesu nabahezagire. None yatadupfira ngo amaraso yiwe aseseke ku musaraba hanyuma ahambwe azuke, erega muri rya minsi 3 naho nga muri Bibiliya batabitwandikiye hari ibindi bikorwa Yesu yakoze. Yesu nabahezagire ukagira ngo irya minsi 3 gome yapfuye guhambwa kurya nyene, oya hari ibindi bikorwa yari karakora kugira ngo kiremwa muntu kigira iki, gome gisubire kigira iteka camanye kubw'amaraso ya Yesu Kristo yarahejeje kugira iki, kumeneka. Kuko ibimazi byatangwa kera ntibyakura ibicumuro ahubwo byarabitwikira, ariko amaraso yaje guseseka yarametse rimwe rizima, yaraje kutwoza no kudukiza ibyaha. Rero Satani urya mugambi yarawuzi n'ikimenyamenya yaragombye kunigira mu menshi ku isaha ya nyuma, ariko biba ntibikigize iki, ntibigishobotse. Asanga yamaze kugira iki, kwihenda. Ati rero ibintu birabandanya, ntiyamenya yuko muri kujya gupfa kwa Kristo ko ariho hari intsinzi ikomeye. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Nico gituma bene data, uyu munsi abantu turiko turanjanjwa nimba Kristo ubwiwe umwana w'Imana nzima, Imana 100% yari yambaye umubiri w'umuntu 100%, yarageragejwe na Satani. Icyambere akamugerageresha ibyo kurya, nuko ikigutegeye kunda nkuko abarundi babivuze kiba kigufashe. Ni naco gituma iyi nda igiye gutwara abahizi benshi nkuko inda yatwaye Samusoni. Yesu adufashe adutabare cyane. Bugi cyatumye Samusoni abo umunyantege nke si Delila, ahubwo icyatumye abo umunyantege nke, Samusoni yishe intare arayiniga, ubukeya casubirayo, kandi byari bibujijwe ko Umwisirayeli akora ku muvyimba. Ukoze ku muvyimba w'ikintu cyo cyose yabahumanye. Yesu adufashe adutabare cyane, yabahumanye umunsi wose. Ariko Samusoni acarengera gukora ko gusa kuri wa muvyimba yarayaniguye, acagenda afata ngo n'ubuki bwagiyeyo arabuhakura ararya ahako na se na nyina. Bica bituma rero agira zirya ntege nke mubona ko yavyagiye bigenda, gushikaho Delila aza guhuhura. Icari caragize iki, caramaze guhuhuka. Niko n'uyu munsi abantu bimeze, bari mu ishengero ry'Imana, bararirimba, barasigura, baravuga ubutumwa bwiza, barasenga, ariko n'intere hasigaye gato bakagira iki, bagahenuka. Bamwe baravugishwa ntibazi n'ubushobozi bavugisha ubwari bwo, abandi bakaja mu mayerekwa ntibaza ayo mayerekwa yariyo, kubera ko hariho ibyamaze kumara inkomezi abantu. Ninaco gituma bene data, nimba uyu munsi mubona Imana iri kirasemera ati heba ibi bintu, reka kubinwa, reka kubirya, reka kuvyambara, ntituzoreka kubivuga. Uyu munsi birababaje ko abantu baja kuririmba ugasanga amabere y'abamama, abagore amabere ari hejuru, ugasanga abakobwa bambaye impuzu zibonekesha uduhuzu two munsi, ugasanga abandi ibikiriza biri hejuru, ugasanga abandi bambaye inkofero, ibikofero biriko bya bidede. Birababaje. Shetani arazi yuko atamukizwa yo kwambara ibidede mwizosi canke ku maboko. Uyu munsi yarahinduye, ariko baravyambara umubiri wose, bavyambara mu mutwe, bakavyambara ku mpuzu, bakavyambara impande zose, ku maguru, ku birato. Abantu basigaye biyambariye bya bidede, abantu basigaye biyambariye bya bibangire, ku mashakoshi. Abamama bagenda amashakoshi ariko ibipupe, abagenda amashakoshi ariko bya bidede. Uyu munsi nusonesheje igitenge ategezwa kugishirako igipfungo kiriko bya bidede. Abantu ngo niryo terambere. None tubiceceke tubihore, kandi abantu b'Imana bariko barapfa tuzosemerera, mwavyumva mutavyumva, nubwo mwoduhagarika, nubwo mwoduca canke mukatugirira ibindi byose, tuzosemerera ntituzoceceka. Kuko abantu b'Imana uyu munsi bariko baragira iki, bariko bararya, bariko baranywa ibibahumanya. Ariko ababenereka bo bavuze bati ntidushobora gukoza mu kanwa, nubwo mukozi w'Imana ari gutuzaniye iyi vino ntayo tunwa, kuko sokuza wacu Yonadabu yaratwihanikirije kandi dutegezwa kugendera kwiragi yadusigaranye. Ariko uyu munsi bakizwa ndababaze, mbega amazi ntiyaratubumbye, mwogura ivyamwa mukarya, canke ivyo vyamwa nyene mwe mukavyihinguriramwo umutobe utitarinze kongerwa ubu bumara, mwobiki? Yesu adufashe adutabare cyane. Abantu benshi baritwaza ngo urumva ngo akajikana kararyoshe, ngo grenadine iraryoshe, mama ngo ikora. Nagenda babwire, nubwo yobikora mu bikorwa byari byarateguwe mu ishengero ry'umwami, igakora muri bica nk'ibiriya, aho yobikora hose. Nagenda babwire, naho ba wayiteretse mu rusengero, sinoza kuyinwa
kuko ndazi neza ari kizira, ndazi neza yuko irimo iki uburozi, nkuko ababene Yonadabu bavuze ati ntitubinwa naho bituzaniye mu rusengero. None uyu munsi abantu munwa bino bintu mungana gute, kandi mbere bimwe mukanabinwera no mu rusengero? Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru. Hari gihe abantu bariko baravuga ibi bintu by'ibi binyobwa egome ucumenga nukwanka ababihingura cyangwa ababidandaza ntitubanka, naco dupfa n'amahinguriro abidandaza, kuko nabo nyene ubwabo ntibazi ivyo bashiramwo ivyo ari byo, kuko nabo nyene ivyo bashiramwo nivyo baja kugura. Kandi kigira kabiri, nega ndababwiza ukuri bene data, nta hantu tworonka ivyamwa bishobora guhaza bino bihugu byacu byo muri Afrika ngo by'ukuri tubironke bidutoshe mu gihe tukiri muri inosi imeze uyu munsi, no kugira ngo umuntu aronke ubwo acumbisha kumwe arinda gutama akarinda gucumukura. Naho twokura inkere, nagira ntangariza abantu, naho twokura inkere uyu munsi ngaha muri Afrika iwacu zoshobora kugaburira igihugu cy'u Burundi ko kingana, ngo haboneke furusana nk'iziza, ngo haboneke furusana nk'iziba mu bindi bihugu abantu tunwa buri munsi guhera kuwa mbere gushika ku wundi wa mbere, ntazo tworonka. Ahubwo bino bintu nkuko mwagiye mubisigurirwa n'ubutare. Abahinga bageze ku rwego rwo hejuru, baragenda bagaterateranya ubutare bene data, hanyuma ubwo butare bakabukuramo ibifu. Ni naco gituma mubona hariho niki, hariho n'amaji azateke mu mashashi y'amafu. Najya amaji nyene baheza bagenda bagakoroga ni bwa butare, hanyuma bagaheza bagaca bashiramo iyo bita produit de conservation, no kuvuga intu zizotuma bitanuka cyangwa izotuma bitatagaranti, irya gazi kagumamo. Nivyo badukorera, babizana mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ibi by'ibifu, kandi ivyo by'ibifu nivyo baheza bakagarukana mu nyuma bakaza gukoramo n'ibi byose by'ibi by'amafana cyane byaba byiki, bagaheza bakagira iki, bakaca batuzanira tukagira iki, tukabinwa. Benshi bafise ikibazo ngo none ngo nifana twara tunwa ifanta muzo mu minsi heze nizo uyu munsi bene data musubiza amaso inyuma ntizisa. Uyu munsi zigenda zihindagurika ku munsi ku munsi. Uyu munsi zigenda bene data ntaco dupfa n'amahinguriro abikora, kandi nituko tubabuza kubikora. Ariko nimba umukizwa atahoranwa Amstel, nimba atahoranwa Primus cyangwa nk'ugwagwa, nibi kubiheba ntaco byari bitwaye, ntivyotumye ababikora bahomba, kuko nta masezerano twagiriraniye. Twebwe nituri abo ngaha mwisi tuko tuja mu ijuru. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Nukuvuga izi fanta nazo nyene uko zari kera siko zikimeze uyu munsi, bagiye bazihindura. Nikimenyamenya muzogena mubona hari ivyanditse ko ngo 000, nimba ariko ka 0, nimba ari Sprite 0 n'ibindi, zigenda zihinduka. Nukuvuga iki rero, byose byarindiriwe mu buryo butandukanye. Hari amahinguriro menshi ariko akora ibintu byinshi, ibinyobwa byinshi, duhereye no ku mazi y'iwacu. Aya mazi ndababaze bene data, none hajya wayavomye ukayitwaza hari ico vyogutwaye? None ndababaze, none irya produit bashe mu kugira ngo ntanuke niyo dukora ngaha mu Burundi? Enda nimba ariyo dukora ngaha mu Burundi, by'ukuri bituriko turavuga bizoba ari ububeshi. Nimba abantu bakoresha ivyo bintu bazi iyo produit ikorerwa n'ivyikorwamo, ibi turiko turavuga buzoba ari ububeshi. Kandi ibi turiko turavuga nta zindi nyungu twebwe tugombamwo atari uko umugeni wa Kristo yo kwikangura akamenya ivyo kuribwa n'ivyo kunyobwa muri iki gihe ca none, kuko Satana rikaduteka impande zose. Kandi nimba abantu musinziriye, abantu nimba mwishinga gusinzira mu bindi, nagenda babwiza ukuri ko abisi bo ntibasinziriye. Satani n'abadayimoni bobo bakora ijoro n'umurango. Nikimenya amenye ushima bakora ijoro n'umurango. Uyu munsi bikorwa kiremwa muntu yahora akora mu myaka mikenya, tuzisanga atana kimwe ushoboye gukora. Hamwe bakubwira bati kugira ngo ukore iki nawe uduheza udukorera ibi, kuko bafise ico bagomba gushikako. Yesu adufashe adutabare cyane. Intelligence artificielle irikirakora ku mugaragaro, ubu ni isigaye iririmba. Mu minsi zobwiriza no butumwa bwiza, mu minsi zokora n'ibindi na bad. Murindire biraje. Yesu adufasha dutabare cyane. Nivyo twahora turima mu minsi mugiye kubibura, hanyuma babazanire zandya z'impingurano. Aha ya industry ariko arakora uyu munsi, dusemera tuti ibintu ni mubireke, nyabuna ni mubireke, hanyuma muze dufungure ibi by'iwacu, kandi tugire n'ingufu zo kurondera iby'iwacu, dusubire kurima. Egome abantu dusubire kurondera umwavu w'ikirundi, turime amatongo yacu tuyamenyereze kurima tutakoresheje ano ma produit chimique y'amahingurano bahingura bakoresheje zino produit zabo ziza kutwica
zikatwicira ubugingo, zikatwicira n'ubuzima bwo mw'isi, zikaduhumanya no mu buryo bw'impwemu. Bene data, sugwa ngo tubanka, nuko imbere bigiye gukomera. Abantu mugiye gufungura inyama zakozwe mu maplastike, izo bita viande synthétique, amagi y'amakorano. Amagi y'amakorano ubuho aruzuye, umuceri w'umukorano, ubushaza bw'ubukorano, ubuki bw'ubukorano, buri kintu cyose mugiye kuronka ikintu cy'igikorano cy'igifabrikano, kandi ivyo uzobirya nta myaka 20 uzobirya, uzoba wagiye. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Naco gituma bene data, isi nimba mutaza higeze, yoyo irazi be nabayo ivyo barimo, kandi barazi nico bagomba, barazi na plan yabo, barazi n'umugambi wabo, barazi n'ihangiro ryabo. Ariko ikibabaje, abantu b'Imana turasinziriye, kuko twaramenywa amaso, twaranyazwe. Ubu unye no gushugurika, umuntu ahera kuwa mbere yiruka agashika kuwa Mungu. Ariko nagira ndabwire bene data, ni igihe cyo kwikangura, ni igihe gombe byasaba yuko haboneka abahizi, nkuko habonetse abahizi. Tugira turabire hamwe, bafashe ingingo bati twebwe rero nubwo bimeze uko ntidushobora kwiyandurisha bino bintu, reka turabe gome amajambo y'Imana ari kwa Daniyeli. Ni igice ca mbere, amajambo twayaganiriyeko, ni igice ca mbere, turasoma y'imirongo mikenya, dore ku murongo w'8 ngo maze Daniyeli agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke igiturire yuhira. Nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Nuko Imana ituma Daniyeli akundwa gome maze uwo mukuru w'inkone abwira Daniyeli ati ndatinya umwami segaba yabagereye ingaburo z'ivyo murya n'ivyo munywa. Vyomera bite abonye mwonze mu maso mudasa n'abandi bose burunganwe rwanyu, muzoba munshishije umutwe ku mwami. Nuko Daniyeli aca yinginga umubwiriza wa mukuru w'inkone yashizeho kuraba ibya Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya ati ndakwinginze utugerageze twebwe abasavyi bawe iminsi 10, baduhe indya z'insoromano abe arizo turya n'amazi yo kunwa. Uheze uwitegereze amaso hacu no mu maso habasore barya kuvyo kurya vy'umwami, maze ukuzobona bimeze aba ari kuzotugeza twebwe abasavyi bawe. Nuko abemerera iryo jambo abagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza kandi bayagayaga ku mubiri kurusha abandi bo basore bose barya kuvyo kurya vy'umwami. Nuko uwo mubwiriza abakura kuri ivyo byo kurya bashingiwe no kugiturire bari bakwiye kunywa, abaha indya z'insoromano. Maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha gukerebuka no kuba uburyo mu vyigishwa vyose no mu bwenge, kandi Daniyeli yari n'ubwenge bwo gutahura ivyerekanywe byose bo n'inzozi. Yesu adufashe adutabare cyane. Niyi misore naba bantu bagize ubwenge bene data, aba bantu baragize ubwenge bashitse aha hantu i Babuloni, ntibaravye ngo ni vyiza vy'ibwami ngo bazodutekera ibiryoshe. Hari ibanga ryari muri bagize ati twebwe nitwihumanisha na bino. Ariko uyu munsi abakizwa b'uyu munsi muriko murihumanisha n'utuntu atatuzobajana, muriko mukaba ubugingo bwanyu, mukabukaba inyama, mukabukaba amaji, mukabukaba imyambaro isayangana, imyambaro ituma mugenda gusa, ariko bikazotuma mutakaza ubugingo, ikazotuma mugwa muri gihenomu. Turabinginga bene data, ibi bintu nimubireke, kuko amaherezo yavyo ni muri gihenomu. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Ngira nsubire ndabibutse, subiza amaso inyuma murabe ishengero ryo mu minsi heze. Ibi bintu nituzoceceka, Yesu nabahezagira. Nagiriwe ubuntu n'Imana, ingirira imbabazi n'ikigongwe, impuza n'abantu bagiye bakurikirana ivyakahise k'ishengero. Egome nigeze kuganira n'umutama yitwa Emmanuel Seheye, yanditse igitabo kivuga ku vyakahise k'ishengero. Tugiranira ikiganiro, tuganira n'ibintu bitari bike, menya ukuri ku vy'ishengero. Naragerageje gukurikirana ivy'ishengero, umwungere nyakwigendera w'Ikiremba Eliya Ndikunkiko ariko arabivuga.
ishengero ryarimwo ubushobozi, ariko uyu munsi ivyo tubona biramaramaje, birababaje. None duje ngaho duceceke tunume kandi abantu b'Imana bariko barapfa? Oya, hako abantu b'Imana bapfa tubona tuzokwemera twasiga ubuzima, tuzokwemera muduhane canke mudukore ivyo mugomba, ariko abantu b'Imana bagira iki? Barokoke. Bene data, nta kindi tugomba, si icubahiro, si amafaranga. Jewe ndi umuntu muto, nta kindi kintu cotuma nza kubabwira ibi atari uko abantu tworaba tukamenya, tugasubira tukaja ahantu tukiyumvira, tugasaba Imana ikatwereka icyatumye ishengero ryononekara uyu munsi. Bene data, nagenda babwire, je nahamagawe na Kristo, ata muntu numwe aramenye mu ishengero, Yesu niwe yaranzi. Naco gituma tuzosemera enda tugira imigabo nk'iyaba bantu. Kandi nagenda babwire, abantu b'abahizi ntabwo baba benshi. Muri iki gihe cyaba Daniel, mwibaza yuko aribo bari ngahanye bari ngahe Babuloni bonyene? Hariyo n'abandi, ariko murabe bo bagize imigabo yo kutiyandurisha. Ndababazwa n'abakristo uyu munsi turirimba ikorasi ngo ivyi Babuloni si ivy'iwacu, ngo ba Daniel bagize imigabo yo kutiyandurisha ivyo kurya, ngo ntibigeze babirya ibihumanya, ariko uyu munsi natwe nivyo turya, nivyo tunywa, nivyo twambara. Mbegaho iyi Babuloni yavugwa ngaha murazi yariyo, mbega hari aho yagiye uyu munsi? Reka ndababwire, iyi Babuloni rikirakora kandi rikikora ibiteye ubwoba. Yesu adufasha dutabare cyane. Kandi iyi Babuloni ni yifise ico bita droit de veto. Muze mubaze abantu bize, muraraba muserangure ico kintu cyitwa droit de veto, muserangure muraba n'ubudahangagwa ku buryo bw'uko naho byo bari bihugu 100 bipfunditse ikintu kimwe, hagacavamwo kimwe gifise ico bita droit de veto, gafata ibintu turavyanse. Iriyo nama yose ibicitse zero. Gituma mubona ibihugu byose byo muri Afrika ndetse n'ibindi bihugu byo ku isi bifise amategeko bigenderako, kandi bifise abo twita abapolisi b'isi, ico bavuze ari ico nyene. Ni murabe uyu munsi Amerika ivuze uti umuperezida w'aha turamukuyeho, cyangwa Ubufaransa bavuze ati perezida w'aha turamukuyeho, nuko nyene baramukuraho, bamutera kudeta canke bamwica mu bundi buryo, barabikora kuko bafise ubushobozi bwo kubikora. Kuko mumenya abo tunigana abaribo, tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'impunzi z'ahantu ho mu kirere n'abaganza iyi si y'umwijima, iyi si y'umwiza. Yesu adufashe dutabare cyane. Iyi Babuloni rero nibi bihugu 5 ngira ndababwire, kitavuze ko hatarimwo n'ibindi, ariko bikuru nibi nivyo byubatse Babuloni ya none iri kirasiribanga. Bwa bwami Daniel yabona buzosiribanga bukajonjanga bukajanjagura n'ubu turimo, kandi burajanjanze bene data, kandi burajonjaguye. Iyo Babuloni ni iki gihugu ca Amerika cyitwa igihugu ca rutura, mona naco gifata n'ingingo nyinshi, ndetse nibi abantu bariko baranwa, bariko bararya byinshi, niyo biva niyo bikoregwa. Hari aba ba Elon Musk, hari aba ba Bill Gates, hari aba bantu bitwa ngo nabahegwe, bashatse bakora ibiza by'ingwara, bagakora ibintu bitandukanye, mbere bamwe bariko barondera ngo no kuja kubesha abantu ku mubumbe wa Mars, ariko ntibizoshoboka kuko turafise Imana. Bene data, iyi ni Amerika. Hariho Ubufaransa buguriyemwo abatinganyi, ibikorwa byose by'urukozasoni bituka Imana. Muze murabe habaye ibiga by'amajeux olympique n'ibindi, n'umunara utuka Imana uri mu Bufaransa. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Bene data, abantu turi mu bintu tutazi ibyo ari byo. Ubufaransa nabuvuze, hariho Ubushinwa. Uyu munsi Umushinwa ageze ku rwego ruteye ubwoba, niwe rikakora ibintu plastique, umuceri, ubuki, inyama, ibi bintu byose abantu bariko bararya, amagi, ibintu byinshi biriko birakogwa n'Umushinwa. Ariko abantu muri iryamiye, muri sinziririye. Ni ibi bihugu bya Buraya. Tuvuze ibihugu bya Buraya, n'Ubutaliyano ntibusigara inyuma, nabwo buriko bukora ikintu kibi giteye ubwoba kucitwa kiremwa muntu. Baraje bayovya abantu ku buryo bw'uko habayo n'ikiyitirira Imana. Araza rumva haba idini riza ryiyitira ko ari iry'Imana, ariko riko rikorera Satani mu buryo bweruye ku mugaragaro. Bene data, Yesu adufashije turaje tubibereke, burakeye tubereke ukuri, kuko hari ibintu byanyegejwe. Abantu uyu munsi babunze mu binyoma byinshi, imyaka irenga 2000 higishwa ibinyoma, abantu baziko ariko baja mu ijuru, ariko bariko bajanwa Gihenomu.
Yesu adufashe ukuri kugiye kuja habona. Iyi Roma nayo iriko ikora ibintu biteye ubwoba. Hari ibintu byinshi mubona ibintu biba mw'isi, mukabona ibintu bikoreka, mukabona amadini, mukabona iki, ariko ntimuzicishije inyuma. Hari ibintu biteye ubwoba aba nabo bagenda bakora mu bundi buryo bw'ubwenge. Iyi ni Roma. Maze kuvuga Amerika, Ubufaransa, Ubushinwa n'ibihugu byande Union Européenne. Rero reka tuje ku kindi gihugu arico citwa Uburusiya. Iki naco nyene kiri muri ibi bihugu bifise ico bita droit de veto. Ngiyi rero ya Babuloni ikomeye. Naco gituma umunsi bivyogiye hamwe, nagira ndababwire akayangingo y'isi yo gushira isi hamwe y'ururimi rumwe n'ifaranga rimwe n'ubutegetsi bumwe izoba yuzuye. Ariko mu gihe batarashira hamwe ntibiragashoboka. Ibene data turabuze ibyo dukina navyo, aba bantu bobo bazi ivyo bari byo, bazi n'ivyo bakora. Ariko abana b'abantu Yesu yababwiye ngo imbwebwe zirini niki n'imyobo, ibiguruka mu kirere biri n'ivyari, ngo ariko umwana w'umuntu wewe ntagira arambika umusaya, kuko yarabona yuko mu Bayuda harimwo ivyambaye imibiri atari abantu, ariko Abayuda babihaye indaro, baravyumvira barabigamburukira, ariko umwana w'Imana we waje aravuga ntibigeze bamutega n'amatwi. Ni naco gituma igihe Yesu yari ku musaraba yavuze ijambo rikomeye abantu badaha agaciro, yavuze ngo data ibagira ntibazi ico bakora, ubaharire, kuko harya yabona yuko hari ikiremwa muntu cyagiye mu gikorwa kitari cyacu. Niyo mpamvu kugira ngo Yesu ave mu ijuru aze ku isi, bene data hari impamvu yatumye yambara uyu mubiri wa kiremwa muntu. Ivyo tuzovyumva mu kiganiro kizokurikira mbere, kizokurikira nyuma y'iki. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Ni naco gituma bene data nkuko babene Rekabo bavuze ati twebwe ntidushobora, ba Daniel bakavuga ati twebwe iyi si ivy'iwacu. Abakizwa b'uyu munsi namwe ibi bintu biriko biraza, enda nimuze tuvyanke, kandi naho mutazovyanka abamaze kubimenya, bamaze guhishurirwa ibanga ryavyo, bo bariho kandi bazoguma bahagaze muri Kristo. Ariko namwe muzoshira umunwera mubona, hanyuma haze baderira babamara inkomezi. Yesu adufashe dutabare cyane. Ni murabe ba Daniel bamaze gome kugaburirwa izindya z'insoromano. Tuvuze indya z'insoromano ni izindya twirimira zitarinze guca muri aya mahinguriro, ni ibi twisoromera vy'ivyamwa turya bitarinze guhingurwa. Niyo jiwo kwikorera mu nanasi cyo ukayikora mu gitoki utarinze gushiramwe ikindi kintu. Bene data naganda bavunira kagoye, abakera bo baturusha ubwenge, burya naho banwe biboreza. Naganda babwire ugwagwa nta kindi kintu kijamwo atari umwambiro natirere nayo masaka, ni ukuvuga ni kiboreza kandi nicaye imbere y'Imana. Ariko mumenya babinwa nta ngaruka mbi bagira nk'izo uyu munsi abantu buno munsi bagira. Nikimenyamenya muraba abantu bakera nibo uyu munsi dusigaranye. Nk'umuntu afite imyaka 80 n'uwiyo myaka iheze atigeze ronka ivyo bintu, kandi ni wa muntu mukene adaheza no bungwa bironke. Yesu adufashe dutabare cyane. Ariko uyu munsi abantu buno munsi turya bya bintu bigezweho. Ni murabe ufise imyaka 40 gome arutwa gome n'ufise imyaka 80. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Kubera iki? Hari ibyaje kutunyaga, ibyaje kutumara inkomezi, hari ibyaje kutwica. Ariko braba ba Daniel baciye ngo basa neza barayagayaga. Bega mumbonera abantu uyu munsi barayagayaga. Uyu munsi kugira ngo abantu bayagayage baja kwishira ko fondote, kugira ngo abantu bayagayage baza kwisiga bya bintu bishashagira nk'ibinure by'ingurube, kugira ngo abantu bayagayage baja kwitukuza bakinduza urukoba. Kubera iki? Hari ico twanyazwe, ivyatuma tugira tuba beza ku rukoba, twarabevye navyo tugifungura. Yesu adufashe dutabare cyane. Uyu munsi abantu twatewe n'ingwara zidakira. Kubera iki? Abazungu bo barazi. Simvuze abazungu kiremwa muntu, oya mvuze bya biremwa. Yesu adufashe. No muri twebwe birabure bya biremwa byambaye imibiri atari abantu, byo birazi ico bikora, birazi yuko nitwarya ibi bintu by'ibihungingorano ariko barakora yuko bizotwonona ku rwego rwo hejuru. Naco gituma mubona uwitwa Elon Musk yarahagurutse ku rwego ruri hejuru, ariko akora ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba. Abahinga bo mu bihugu by'Ubuhindi, za Pakistani, ibi bihugu bitandukanye bariko bakora ibintu biteye ubwoba. Imana idufashe dutabare cyane.
bene data, turakwiye kuba abantu b'Imana koko, turakwiye kuba abantu batari banjanye n'abaja. Uyu munsi abantu muriko murarya, muriko muranywa ivyo mutazi iyo biva, ariko amaherezo iyo bizohabaganisha ntaho muzi. Yesu adufashe, adutabare cyane. Reka nigereze ngaha, ariko mumenye ababenereka bobo bavuze bati mukozi w'Imana twebwe ntiturya ntitunwa, sokuruza wacu yaratubujije, aho twe nawe bituzaniye mu rusengero ntavyo turya nta nivyo tunwa. Ariko mwebwe bantu b'Imana uyu munsi ntimuriko murabirya, ntimuriko murabina, ntimutwari twarasezeranye imbere y'Imana ko tuzokorera Yesu kugeza dupfuye canke agarutse, none ntitwirahuruje. Imana idufashe kandi dutabare cyane. Rero bene data, naya majambo y'Imana, umuntu wese ahari yisuzume urabe ivyo urimwo, ariko inama twobagira ibi bintu bene data mutazi yo biriko birava, ibi bintu mutazi yo biriko birazanana, ibi bintu mutazi ivyo bihingurwamwo, enda basi tuma mugira amakenga basi, fuma mugira amakenga basi namwe muvyibaza. Kandi kibabaje no ku maetikete yavyo biranditswe ko kwari ubutare, muga abantu turanwa kandi tuzi ko ari ubutare, abantu turarya tuzi ko ari vyica. Imana idufashe kandi dutabare cyane. Abantu basigaye bambara amagufa y'abagenzi babo ntavyo bazi, abantu basigaye barya bakanwa amagufa y'abagenzi babo ntavyo bazi. Ariko mumenye yuko umwisirayeli nyakuri ntabwo yigera akora ku muvyimba w'ikintu capfuye. Imivyimba tusigaye tuyirya, tusigaye tuyinwa, tusigaye tuyambara. None ubushobozi bwa bushobozi bakoze b'Imana mwama mwidoga ngo hari umuriro, ngo hari ubushobozi buzocaye abantu bambaye ibikankara vy'amagufa, buzoca abantu mu vyo turyamwe amagufa y'abantu, buzoca abantu turiko turarya ibintu bihumanya. Subiza ubwenge inyuma, aha badaneri cyatumye batarya zinondya nuko ari ibanga rikomeye bari barahishuriwe n'umwami Imana, bituma batiyandurisha. Kandi nivyo vyatumye bagira zirya nkomezi, zatumye bamwe bemera gutererwa mu muriro kandi bawubona yuko ari umuriro ukaze, abandi bakemera gutererwa mu ntambwe babona yuko izo ntambwe zishonje. Ariko uyu munsi tunaboniwe no guheba ibi byo kurya n'ibyo kunwa, uwo kubwira ngo agucizo si wovyemera canke no vyemera. Yesu adufasha dutabare cyane. Ariko Kristo yavuze ngo uzonyemangira imbere y'abana b'abantu nanje nzomwemera imbere ya Data n'abamarayika bo mwijuru, ngo ariko uzonyekanira imbere y'abantu nzomwihakanira imbere ya Data n'abamarayika bo mwijuru. Abantu uyu munsi barihakanye Kristo, abantu barihakanye Yesu Kristo mu nyambaro. Abantu basigaye bambara ngo mva inyuma wambwaho, abantu basigaye bambara za nyambaro zituka Imana, amabera agendera hejuru, intege zigendera hejuru. Abantu basigaye bimosha inyimosho z'abadayimoni, abantu basigaye bambara amapantaro atabutse, abantu basigaye bambara amapantaro ateye isoni, abantu basigaye bambara impuzu z'ikibimenyetso by'abadayimoni, imitima, amatriangle n'ibindi bimenyetso satanike. Abantu uyu munsi baratukishije Imana, baratukishije Imana mu mpuzu bambara, mu vyo bakora, mu vyo barya no mu vyo banwa. Bene data basubiremo, Satani arazi yuko ari ibyaha mwahinyuye mutagikora, ariko uyu munsi yaje kubakoresha ibyaha byo mu misho. Ubusambanyi bugaragara arazi ko atabwo wokora we wamaze kwihana, ariko uyu munsi abantu benshi bitwa basambanye imbere y'Imana, atamugabo baryamanye, atamugore baryamanye. Ugasanga umukobwa cyangwa umugore ku munsi asambanije abagabo barenga 100 canke barenga 1000 kubera inyambaro yambaye, amabere yiwe agendera hejuru, intege zigendera hejuru, amataka agendera hejuru. Mbega ayo matako werekana, iyaba waruzi ko uyu mubiri uzobora, yaba waruzi ko ari gishato gifutse wewe, yaba waruzi ko ari nkigoti wambaye, yaba waruzi ko ari ivu wambaye, izo ntege wozifutse kandi ukazenyegeza. Ntivyari bikwiye ko umugore agenda yerekana amatako, agenda yerekana ibihimba vyiwe vyibanga, agenda yerekana amabere, agenda yerekana intugu, ukwaha n'ibindi. Ntivyari bikwiye ko abantu b'Imana bagenda barakora ivyo, ariko uyu munsi nivyo bakora, nivyo biberemo. Kera na kera kandi na kare umurundi kazi yarambara kikwiza, akambara kabegwa, ariko uyu munsi abantu basigaye bagenda gusa ngo niryo terambere. Namwe nimurabe kubera mwashavuje Imana, kubera twagomeye Imana, uyu munsi nimurabe inzara ija kumara abantu, ibiza bija kutumara, impfu ni nyinshi n'ibindi biri nyuma. Nimuvyitege, nimutaza ngo duhinduke,
inzara ikiza n'inkota nk'uko vyahanuwe nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze biratuziye kandi bizotubako nta n'urudome nta n'akanyuguti nta kizohinduka uko abana aho guhinduka twabaye ibikoko aho guhinduka nabo gukunda kuri ivyo tubonye ivyo vyose aho guhinduka n'ukugwana no guciranira imanza aho guhinduka n'ugutirana udukokora mu bikorwa vy'Imana aho guhinduka n'ukugwanya abariko barakorera Imana neza aho guhinduka n'ubwicanyi mu bantu. Imana idufashe idutabare. Igihugu c'u Burundi cyashize Imana imbere ariko simbona ko turiko dukora ivyo Imana igomba duhahaza abandi harakarenganyo. Imana idufashe ubu umuntu kugira aronke ikintu babanza kuraba izuru bakaraba ubwoko bakaraba iyava bakaraba umugambwe bakaraba n'intara ariko Imana si kwikora. Bene data ndabibabwiye Imana si kwikora. Ni naco gituma tudahindutse barundi kazi bene data dusangira urugendo ruja mwijuru tudaheze ibi byose tudahindutse Imana yo nticokogwa kandi icubahiro cayo nta na rimwe yigeze yemera ko izogehebera umwana w'umuntu. Nimba icivugo cy'igihugu kivuga ngo Imana umwami uburundi cyangwa Imana umwami abagabo mumenye neza yuko nimba Imana ariyo iri hejuru ya byose itegetswe kwihesha icubahiro mu gihugu cayo. Ivyo mubimenye. Imana ko twaryatuye tukarivuga ko twashize imbere hama tusha dukora ivyo kugabitanya mwitege kuko hagwiriye ibyaha niho hagwira n'ibihano. Ibihano barundi mu vyitege emera dusonze emera dukubitike ariko rega nabwire umugorotsi we yumviye ntazobura ivyarya n'uvyargo ntiruzigera rusegerereza mugabanse kumvira abanyabyaha bugiye gupfa mutumuke nk'ifu y'imejira kandi ivyo bigiye kuba bamwe mubibonesha amaso abarenganije abandi mubibone kandi namwe bahitane abariko murica munigira abana mu menshi mubibone bibahitane. Bene data Yesu adufasha dutabare cyane cyari igihe canje nawe cyuko twihana tukava mu vyaha kubwami bwo mwijuru buri hafi uko Imana igirize guhemba no guhana. Yesu adufashe adutabare cyane n'aya majambo abayumvise mwami w'abami Yesu Kristo abahezagire. Gome mu bisi cyo mubaza inimero ziratangwa kandi abagomba kuja muri groupe Gome icyangu buno butumwa bwiza cyangwa n'ubundi butumwa bwiza gome bwavuye no kubandi bene data murahawe ikaze inimero muraza kuzumva mu mpera y'ubutumwa bwiza turaheza tukabashira muri groupe kuko si bose baronka uburyo bwo kuja kuri YouTube. Nero mwami Yesu Kristo abahezagire. Mwami w'abami Yesu Kristo urakoze ndagushimiye cyane kuri kano kanya urakoze ndagukengurukiye ziga no majambo Mana shegura ububasha n'ubushobozi mu mitima y'abazogumva uzobukoze uragahezagirwa. Je naco ndico ndi umuntu unyama n'amaraso ndimbura kimazi ariko nawe uri Imana igororotse uragahezagirwa data uragahezagirwa. Urakoze ushishikara kwigisha imitima ya bene data ushishikara gufasha abantu bawe uzobukoze tuzonezerwa dushitse we mwijuru twahuriye n'abantu benshi mwami bakumenye dutsinze imibabaro ngaha mw'isi zobukoze mu izina ry'Umwana w'umukundwa Yesu Kristo mbisavyemwo amen. Isi cyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5 kubari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso go guteranya 2 5 7. Yesu abahezagire. Itwi tusemere